Sorry. Sorry. wari urugendo rurerure rutoroshe apimye ambwira ati madame félicitations uri enceinte. Wow. Hewe ubwo rero acaraza nta n'ikintu na kimwe yambwiye umukuru wanje yasiza muri ivyo biro vy'umukobwa azana ico gipapuro bavuze ko ari positif acarajyama ararira. Yo. Twese turarira tuba ibijuju tumva harabura ufata uwundi harabura nyene jewe mugabo urumva avyambereye ibintu biremereye kuri jewe vyarananiye no kwakira nagiye kurira neza numva ivyaba abantu nibo baza bakarira bagasenga hari abarira muri toilette bakumbagaye hasi abandi umuntu wese yarira uko avyumva umuntu wese yinjira muri navyariye muri Polisebe hama umusiti ngaho ku muryango yavuze ngo ni ngo muri saa 5 ngo ninde yavyaye ngo havyaye nde ngo numugore w'umutegetsi habaye iki kubera Imana aratubwira ibintu arakura n'ingoga bientôt agira kuri kinzu Ivyo. Pregnant. Yes. Eso te pasa en grandire. Ego. Yo, félicitations. Merci. Wow. Mwaramutse mwiriwe abakunzi ba Seven Vibes, mais spécialement abakunzi ba My Journey. Nizere ko mumeze neza muguwe neza aho muri imiryango yanyu kandi nizere ko kino kiganiro kibafasha kubandanya mugira ubuzima bwiza mwiga mutera imbere mwongerwamwo inkomezi zo kubandanya ubuzima kubera ko wino turabizi ko deja kuba kuri isi biragoye biraruhisha mugabo ari gihe nyene twongerwamwo inkomezi n'inkuru z'abandi bantu ukaba waratitse intege mu kazi mugabo ubonye undi muntu yabishoboye kumva nawe wo bandanya ukaba ufise ibibazo by'ubuzima biguhanze uri ufise ama depression mais umvise undi muntu yashoboye kuba mugwara nk'inzozi wawe canke yabaye mu ziko mikucizozi wawe yarabishoboye kubandana n'ubuzima ugasanga urongewemwo inkomezi canke urigiye ku nkuru yo muntu kuno wo kwitwara bon voilà twozira koze avanye ko ndabarenza induru banza kubabwira ngene nitwa ku babone bashasha nibaza ko muhari kandi mwambona ko mumamuza donc reka nivuge hama abakunzi bacu bashasha bamenye ukuntu nitwa n'ukuntu channel yacu yitwa ni Seven Vibes iri kuri YouTube kuri Facebook kuri Instagram no kuri TikTok hose ariko ama content yacu meza aryoshe atwenza yigisha abateramisha vyose duhari ku bwanyu. Uyu munsi tugira twigire ku nkuru y'undi muntu mushasha ni kuwa mbere murabizi ni My Journey turonse inkuru zitwigisha ashaje murabizi ko nzo kwa ndahari ku bwanyu kugira ndashobora kuzibegereza hafi ko mushaka ko abantu mutabazi cyangwa mutoshaka kubegera cyangwa mutoshaka kubashikira mugabo kubera ko duhari ugasanga abantu bonyene baratwitwi baraturondeye ko bavuga ati ndafise ikintu nshaka gushikiriza abantu ndafise ntaye nshaka gutanga ndafise journey naciyemwo itoroshe mugabo nashoka ibamwe neza cyangwa kubipartage abandi kugira nabo nyashaka kuba botegwe nege canke shima Imana kuba ngeze aho ngeze uyu munsi. Kiganiro kiraryoshe gose ni ntahiryoshe mu mama mwiza tunaye babwire mu introduction. Okay, jana ntavyonze. Ndavyumva namwe bigusa iconzi coco nibaza ko mumaze kuvyumva kenshi umuntu agira mariage hama bikamugora kuronka umwana bimuvuye cyangwa bitamuvuye ko hari n'igihe atabazi n'impamvu byavuye ko uyu munsi gatwumve intahe yumwe muri abo bavyeyi babaye mu byo bibazo yashoye kuri umwana inyuma y'imyaka 9 after 9 years murumva ugo rugendo kuntu ari runini imyaka 9 uri mu rugo mugabo utarashobora kuri umwana wiwawe rero tugira twumva uko nabibayemwo kadamwakire ntimuze kuja kure ntimuze kuskipinga ntimuze kuyo kiganiro mukirabe kuko urashaka kumenga ntibiyinteresse canke ntibikura canke umva umenga
wowe ngira ntivyo kubako mugabo murabizi ko bishaka kutakubako mikaba kundi muntu kumva woronka amajambo yo kumurema canke woronka ukuntu aho uhera kugira ngo ushobore kumubwira ati humura Imana irakora humura Imana iracahari humura bizogenda ukuntu canke ababigenje ukuntu abigenze ukunye reka ndamwakire hama tuyage jewe ngize intro ndende ko ndazi ko umwanya munini muko murumviriza umutumire je nzobara kugira nshobora kuba barezi ibibazo bimwe kuri iyo ntayiwe canke kuri iyo journey yiwe yo kuba mu rugo udafise umwana kandi ndamwakire ya murakoze cyane uzi karibu merci beaucoup umeze gute meze neza cyane Imana ishimwe yego amen ndagiye ko meze neza twidondore utwibwire hama dutere inkuru nawe ko ari inkuru no gutera inkuru biroroshe daziraza kumva uri comfortable ya merci amazina yanje nitwa Alice Nizigimana mba mu Gihosha ndubatse mfise umushinga naho umwe kandi nkunda cyane turamamukije yego ndamukunda kubera twagiranye urugendo rutari ruto tukaba dufise umwana umwe pour le moment afise une année 5 mois wow ya akakungana n'uyu wanje amuruta gato wanje ya nkaba nkijijwe senga muri CLM aho kuri Odeon Palace hama ukaburi ku bantu basengera muri CLM twibwire ndi muri worship team ya CLM kandi umushinga nayo wanje ni umwe mu barongozi bo muri CLM d'accord umva ngahandi kumwe na umukozi w'Imana nase gutega iteka n'umukozi w'Imana ndabona twarakiriye Pastor Jeff n'umugore we yaravye iminsi yabo yari cyane baratera inkuru batubwiye inkuru iri inspirante yarigije abakobwa benshi n'abasore benshi bitegura gushinga urugo canke bitegura kubana nabo kugira bashobore kugira ubwo bwenge bwo guhitamwo neza no kwihangana navuze gato kuri introduction y'intahe yawe jewe nibaza ko nabonye ko atana questionnaire mfise kubera ko navuga ko ndi mu bantu bakunda inkuru z'intahe kubera ko ziranyigisha shobora kuba ntaragwaye cancer mugabo numvise umuntu agwaye cancer akayikira ukuntu yibaye mugasanga nanje ikintu ndiko ndacamwa muri iyi minsi ndamenya uburyo bwo kucitwaramwo neza donc uyu munsi nanje ngira nicare numvirize ndyoherwe ndafasha gushima Imana yego inkuru yawe itangura gute murakoze cyane inkuru yanje ni ntahe nkuko wabivuze twubakanye n'umushinga nayo wanje muri 2012 Decembre le 22 donc murabizi yuko mu mico y'ikirundi umuntu yubatse egaruko acavyara mbwa twebwe rero siko vyagenze kubera ko Imana itanga mu gihe cayo twaricaye turarindira umwaka wa mbere kamwe muba wumva ko umengo ni normale ni singombwa dushike turonka uyo mubebe ariko siko twari twabipanze urazi ko benshi hari gihe bari babitegura ati tuzovyara après une année après 2 ans aribo nyene bavyipangiye mugabo twebwe rero suko twararindira umwaka wa mbere umwaka wa kabiri juste umwaka wa kabiri bw'irohere dutangura kugira amadutse avuga ati kameme ifoko tutangura kurondera igituma bitariko biracamwo kugira ngo turonke umwana niho rero natangura kwivuza mugabo ico gihe cyose nivujije vraiment na kibazo babona uvuga ngo kiriko kirabroka kugira ngo nituronke umwana mugabo nkaguma nivuza nyene urazi abaganga ntibabura uko babigenza baguma baguha imiti mugabo umwaka wa gatatu wa kane nyene tubonayo biratangiye kuba hafi biratangiye kuturemera urazi societe y'abarundi ngene imeze aho uciye hose bite nta gishasha ico kintu rero ni ikintu ca mbere kigwaza kandi kira blessa umuntu nyene ni kwa kuntu tufise ingeso yo kwipima atakubaza ikintu cyose ko tuvyumva kandi si bibi mu bisanzwe gusa kubera si vyiza ntabwo ari vyiza ivyo bintu vya nta gishasha ntibibara abasurugo rwawe hari igihe umuntu mugabo akubaza kugira agusengere sawa hariho aho ni sawa naho nyene ntaca yamizako oya akubaza rimwe ararendera ko umuha feedback hari umugabo n'abandi batinya no kubaza bavuga ati sinzi igituma bitariko birakunda eske ngiye kumubaza simba ngiye kumukomeretsa ibintu nk'ivyo hama turabaho
3 ans 4 ans nyene bitariko biracamwo mugabo tuguma tugerageza twivuza igihe kimwe rero tugeze kuri 6 ans niho narafashwe n'ikintu ndagwara mu nda ndaribwa gose amaduleur nashaka gusigura biranka nuko maguruka no kwambara sinivyakunda ko nambara ndahamagara uwo tuvukana ndabungira ati burya jewe rero numva merewe nabi woza kunjana kwa muganga turakumwe n'umushinga nahe araza ko yarase déplacement wewe aranjana ku bitaro ndabaza umuganga asanzwe nkurikirana ambwira ati je ndi kure ariko yari kure mu Kajaga ndavuga ni kure vraiment nuvume ngo sinohashika nkiri muzima cangenda ahantu hafi ku bitaro baramvura mugabo bagira ecography nta kintu basanzemo baravuga ati umuganga aravuga ati reka tukopere umugabo aravuga none muramopera mutazi kibazo aho kiri ni mu mutera umutsi wo gukaruma amaduleur hama caja kuraba uyo muganga asanzwe amukurikirana aturaba ivyo ari ivyo baca barantera imiti ubwo bubabare vraiment buragabanuka nuko gucanja kuraba umuganga nawe arampa imiti gusa bisanzwe wose nta numwe yatawe ikintu cabaye après ndiko nicaye muhira umukorege wanje aca arambwira ati ngo hari umuntu yitwa Gikoro avura neza afise ecography nziza urashobora kujayo kugira arabe ikibazo wowe ufise mu nda gituma guma ubwira amaduleur kandi ukaguma usenya cyane ko rero kuja kuraba Gikoro uyo Gikoro aramvura agira ecography ambwira ko ikibazo cy'ama intestin mugabo arambwira ati umaze 6 ans utararonka umwana aca arambaza ati aba baganga banaba barakuvuye ndambwira nto yasi ndabaja ndambwira ati rero je ndagutegetse genda kwa naka akuvure ndagenda rero kurondera uyo muganga yandungitse ko yitwa Deo amaze kumbona ambwira ati je sindakuvura utarankorera examen y'amatrompe ndabiko amatrompe kwa ameze ko turashobora kuvura ariko tutamenye amatrompe yawe ngena ameze nidushobora kwa avance niko rero guca nkoresha ico kibazo iyo examen baratora ama resultat asanga amatrompe yanje ari bouché ari bouché bisigura donc yarazivye nibikunda ko nshobora guconserva kubera yuko ntaho bifise bica yarazivye donc urumva nibikunda ariko rero trompe imwe yarakora mugabo nayo nyene umutima washobora kubandanya kugira ngo yego hama rero urumva urugendo rwa 6 ans ari muri ivyo gato utarashika kure muri izo 6 ans nuvume ngo ni imyaka myinshi umuntu adesespera nta kintu na kimwe adakora nta kintu na kimwe adakora nta maganga atajako abaganga ko wumva ari Gikoro yabakoka commands ntibari wariyumviriye avant kurondeza abaganga bose wumva bafise ubwo bushobozi kugira ngo canke wonyine wariremesha kuvuga ati jewe ndarindiriye umunsi Imana izokora igitangaza sha naravuwe n'abaganga benshi abajineko barabwira genda kuri naka ngagenda kuri naka byari bya bindi nyene urumva reka tugerageze uyu muti reka turagerageze uyu muti reka tugerageze uyu muti ko nari bise na cycle vraiment itameze neza ya masenya umwanya munini urumva barampa imiti yo kubistopa bihagaze après bigasubira nyene bwarungo buzima nari mbayeho kugeza aho nuvume ngo je nyine muri jewe ndarusha naragiye vuma ku baganga batari bake kugira nshike rero aho onye kwa Gikoro nufise ngo basi ikini canyo harageze ahantu senga nisengesho ndavuga ati Imana nuvume ngo basi menye ikibazo aho kiri hama nicare ndakizi kubera umutima wanje ngaho uzobutekanye kwavuga ati okay mfise iki kibazo donc nibikunda kwa kivura ngaha canke Imana yonyene nizoca inzira mugabo kugwara utazi ingwara biraruhisha kandi ukaba mufata imiti naragiye no mu Rwanda kwivuza nabo nyene bibuko nyene ba mu muti ndataha urumva rero nari namaze gucika intege turasenga c'est vrai ariko turabana hari igihe nyene wumva uvyukuri muri crise wumva ati kubera iki jewe urumva nyene ugumva nyene ugira ni depression nyene muzinzi ariko ndashima Imana ko yabanye natwe yagendanye natwe muri urwo rugendo kandi ico shimira Imana nuko yanampaye n'umugabo abitahura kuko kenshi abadamu bagira ibibazo iyo bahuye n'abagabo batabitahura canke famille y'umugabo canke famille y'uwabo bakatangura kumbwira ati tugende mu bapfumu tugira iki bakijijwe ugasanga nibiri wowe nivyigeze bishika na famille yaragusutenya ko bahafi n'abantu batubaye hafi n'abantu badushigikiye n'abantu mu buryo
bwa finance mu gukora byadutwara uburyo bwinshi mu buryo bw'amasengesho n'ukuri barabaye hafi yacu amen kuko ndiko ndiyumvira uri mu kibazo nk'ico wowe nyine ntuzi ikibazo ufise c'est vrai mugabo areka aragusapotinga mugasanga abandi umuryango wundi warisanse kugufasha ni uri kura gutaka amafuti amakosa yose ko benshi niko bigenda ugasanga bareka bararemera umugabo ati uwo mugore wazanye atavyara musubizeyo za n'uwundi mbwa Imana ishobora ko umuryango wawe ashobora kuba hafi yego hama rero maze kumenya ico kibazo je bakimama hezita d'abord navyo namenye ntuze vyari ivy'abaganga ndayatwara ko na marizita nasohoka natevye ndamushira umuganga acambwira ati nagiye ntice nyene acambwira ati urumva rero madame basanze amatrompe ameze kunuko kandi arambwira ati mu Burundi nituragira kuri stade yo kubikora mugabo mu Rwanda baratanguye naho nyene bihayisisa gake je no guhanura ugende mu Bubirigi cyangwa ugende mu Rwanda kandi vraiment birazimvye ariko mu mutima wanje narababaye kubera ko numva umengo satani yaranyivye amafaranga yanje nja kwivuza ibintu batariko barabona ko vraiment twakoresheje uburyo butari buke kandi rero ni vyiza no kwivuza kuko hako wofa wijyaga hari ngo sinivujije ofu mubikora ariko nawo bitavamo ikintu mugabo kameme wabikoze umutima wa ntacu kwagiriza arambwira ko ari mu Faransa canke mu Bubiligi canke mu Rwanda muri Kenya n'ahandi henshi yarahambwiye mugabo ndataha ndava kwa muganga ndakubije kuri ko vraiment sinavyakiriye neza en plus waragiye wenyene watashe umeze gute nyene naciye numva ndaremvye ndajugumira umubiri wose ndapfuye ubu rero arambwiye yuko bidakunda ntangura kubona uburyo mbona ibintu byinshi ico nakoze navuye aho hantu ndazimya telefone numva umuntu ashaka kuvugana n'umuntu n'umugabo wanje nta kintu na kimwe namubwiye ndatamuhira ndaryama mugapana kuvuga ngo byari byo gusinzira nyene ngo itiro ngo numva ndarishaka juste voilà ama depression urazi ko ari afata ugutandukanye ndataha rero ndaryama mugabo mu nyuma ndavuga ati kameme numva shaka gushima Imana ko menye ikibazo ico kameme nari naragisenze Imana ndavuga ati Imana ndashaka kumenya ikibazo aho kiri kandi ko wagishuye ico kibazo numva umengo ni ntayikomeye ku buzima bwanje tuzotarataza tuyivuze vyanse naho nyene nzokwicara kuko inzira zawe ni nyinshi nuzi ingene uzobikora mugabo entre-temps twariko turabitegura nyene tuko turavugana n'umushinga nahi wanje muri iyo misi yose muri urwo rugendo habaho amajambo menshi mu bantu habaho nyene abantu batagutahura batabumva ivyo murimo batangura kubagiriza ibi nibi canke ibi nibi mugabo ico le fait ko mutavyara canke le fait ko tutavyara nyene ubwo rugendo twagize kugira ngo dushike kumenya ikibazo dufise nyene haba harimo amajambo menshi yarabashikira ayo majambo yaradushikira cyane mugabo ndashimana ko atigeze aduca intege twebwe decision twafashe mu buzima bwacu twavuga ati ko Imana yatugira ibintu turayimenya tuyikorere umugabo wanje niwe yambwiye ati ngo mbega naho twofata tudafise uyu mwana cyo hindira ko Imana igoma yitwa Imana donc urumva more papier mouchoir mundari papier mouchoir umva rero avuga ati Imana nikizohindura ko igoma yitwa Imana more je ndakumva I'm sorry sorry naniherera he uraza kubishobora pardon it's okay yeah it's okay ndabivuga n'ukumetse numva binoze cyane kubera ko wari urugendo rurerure rutoroshe ndavyica ntacu take your time ufata umwanya wawe turi ngaha kubwawe kukumviriza uko bigenda kose tuguma ngaha
ubaye emotional kubera ko ukuntu umugabo yagusapotinga amajambo yakubwira canke nibihe nabaye n'uburuhe wibutse uburuhe wari ufise ico gihe uburuhe nibuka nyene n'ingene Imana nyene yabaye umwizigirwa Simbo wandaye hama rero aravuga ati naho twopfa tudafise uwo mwana kizohindura ko Imana iguma yitwa Imana reka tugige kuyikorera mu vyo dushoboye hama twitwararika ivyayo hama yonyene niyabona ko bikwiriye izo muduha umwana canke nayo itomuduha tuzobandanya tuyikorera ico rero nico kintu novuga ko cadukomeje catumye tuba uni kubera d'abord twarabitahura twese ntiyana kumwikomo naje sinamuta kumwikomo kubera urazi ko mu mico y'ikirundi abantu benshi bazi ko abagore aribo batavyara hari n'igihe n'abagabo baba bafite ibibazo ubwo kubera ko babona abagore toujours nibo baba bafite ibibazo baca bibaza ko ari biva ku bagore ariko vraiment Imana arabanye natwe dufata iyo principe rero kuyikorera nukuri twe dufite umunezero malgré ko twari dufite umwana kuko je naratahuye ikintu navuze ati Imana sinayikurikiye kubera juste mu mwana canke imibintu nkeneye nayikurikiye kubera ari Imana yoyo ifite urukundo yankunze je naranabaho rero ni igiki cyo mbuza mu kuyikunda ishobora kumuma ishobora kuma n'ivyo bintu ndiko ndayisaba bikamfera kubusa canke ikama n'umwana ugasanga sifise n'ubwenge bwo kumurera sifise ya tusa urumva rero ndashima Imana ko twabayeho muri ivyo bihe nukuri kandi sindavyicuza kuko byambereye ibihe vyiza byambereye ibihe byanyigishije icyaha cyo patience no gutahura kubana na societe kubana n'abantu nyene malgré ko ivyo uriko uracamo baba batakora bitahura bakujije uko bashaka bavuga uko bashaka ariko ndashimana ko nitwigeze duhagarara ku majambo abantu batuvugako canke ku vyo abantu batwiyumvirako ico twahagaze ko nico cyo kuvuga ati Mana uratuzi dushaka tugukorere kubera ko watumenye kera kandi urumva ivyacu byose urabizi rero twiga kugendana nayo no kuyikorera muri uko buryo hari ukuntu bibabaje iyo umuntu udafise umwana umwifuza ukaja ahantu hari abana ushaka kuba watoyi wawe baragize mariage bakavyara ugiye kuri abana babo canke abana b'abagenzi bawe wumva umerewe gute warumva ko uremye ubaryohererewe canke harimo nakakana guca kwibutswa ko udafise umwana kandi umushaka wagira sentiment imeze gute bo je mubisanzwe ndi umukunzi w'abana ko vraiment abana kenshi twakunda kugendana n'abana ba mahene wanje ba mukuru wanje kandi ndi umuhererezi muhira babakuru banje babiri donc urumva bari abagenzi bacu kandi nkacagira umugabo akundana n'abana cyane kandi akunda abana gose umva twarashobora no kubasohokana tukaja kuri plage tugatera inkuru nabo tugasangira nabo kandi rero igihe cyose turiko turabikora ivyo onye nitwimvira ko dafite umwana uretse ko twe harageze n'ahantu tuvyibagira ko tudafite umwana kubera ko ubuzima twari tubayeho twumva umengo naco tubuze mugabo ikintu gusa cabitwibutsa niyo duhuye n'abantu bimeze gute ndibuka ko muri 5-4 ans za mariage je sinakiri nkija mu manza z'abantu kubera ko nanka cakibazo ushobora n'abantu benshi bakubaza canke ni musenga canke ni mugiriki urumva canke ni mwivuza nkaho mega murabinegije sinigire kibazo murivuza ari umwe yanambwiye ati ngo canke ugiye kwa muganga nuvuga ingene umeze donc tujane ku muganga ndakuvugire abivuge urumva yumva umengo canke nuri kurabivuga nkuko bikwiye canke wowe ntibikubabaje ko twe bitubabaje ya voilà ariko bamwe narabatahura nyene Imana icisha mu bantu benshi kugira ngo ikwigishe rero narize kubana nabo bantu abana twarakundana twaragendana bamwe bashaka kuza muhira kurara nyene nabifata kukumengo ni ibintu bisanzwe harageze aho nyene ndavyakira ndavuga ati naco tutakoze twarivujije twarasenze n'ubu turashaka turasenga mugabo aho bigeze n'uvumengo shaka kutadepanda kuri ico kintu ndafise ibindi voilà ubuzima bubandanye ndafise ibindi shobora gusengera ndafise abandi shobora gusengera kandi naranabasengera vraiment kandi Imana igakora mugabo ugasubira ahantu ukavuga ati Mana kwita ivyo tabinkore rero umva je nturi kurambona no kuranyuma voilà mugabo rero hari igihe bireka kugira ngo umunsi umwe yonyene ize yiheshe icubahiro
kugira ngo iyi ntahe uyu munsi izoboneke. Watubwiye ko bakubwiye ko ushobora kuvuzwa birazimvye mugabo birashobora gukunda ugiye muri Belgique canke mu Faransa canke mu Rwanda canke muri Kenya canke ahandi. Wahavuye ugenda canke zagenze gute? Merci, twaragiye i Kigali, twaregeranije uburyo abagenzi baraduterereye, mu miryango yaratubaye hafi, turagenda nshitse hariya ubwana navuye ino namaze kuvugana n'umuganga arambwira ibikenewe vyose. Hama tugiyeyo rero dushitseyo baragira operation nyene kugira badembushe amatrompe bayazibure, mugabo ntivyarishije nyene asanga ama intestin yanje n'amatrompe vyarasobanye. Rero bimaze gusobana aja mu vyo gusobanura d'abord kugira ngo ashobore kudebusha ya matrompe, ariko rero arasobanura bijya bintu abitandukanya, avuga ati aratandukanya birakunda, mugabo avuga ati reka rero tudebushe les trompes. Aradebusha biranga aravuga ati anesthesie ngira ihere, kandi iheze tutaramugara ni kibazo. Avuga ati reka tugire ijya nyuma turabe. Aca arahindura iserenge, mugabo wanje niwe yari muri bloc, je navyo nyene byagenze niwe yakora bimbwira. Aradebusha biranga, aca avuga ati peut-être iyi infection ayimaranye igihe kinini gose, mugabo aravuga ati igitereko kimeze neza, ama ovaire ameze neza, hariho ubundi buryo ushobora gusamamo bigakunda. Hama rero turataha, acarambwira nafise na kiste arayikuramwo, avuga ati reka turabe ko atariyo iriko iratuma hyperturbation ya cycle yawe guma usenya cyane. Arapima araraba ko ata kanseri irimo, asanga na kanseri irimo. Imana ishimwe, ndavuga ati ibindi bisigaye Imana izovyitwararika. Hama turataha, après un mois ndasubira muri contrôle, ambwira ati ibintu bimeze neza, rero fécondation in vitro niyo ishoboka pour le moment, kubera les trompes zanse kuba débouche. Turicara rero muhira tavuga ati je mugaye isengesho ryanje narasenga, ndavuga ati Mana wewe ndazi ko ufite inzira nyinshi, ariko ukaba ariyo nzira yonyine wahisemo ko tushaka kurangamwo uwo mwana, uzobikore. Ariko numva umengo jewe umutima wanje nzovyara nyene nzosama nyene bidaciye muri ubwo buryo, batarinze kuntera imbuto z'umugabo we. Nicara kuri iryo sengesho umuganda ndavuga ati ubugombe bwawe bube, ico ushaka vraiment nico kizoba. Turicara nyene turarindira. Après umwaka w'indwi urahera, w'umunani tutangura rero kuvugana n'umushinga nawe wanje ibyo kwa doctor. Numva umengo muri jewe ndashaka kwa doctor. Wari wiyakiriye bwa ati jewe mwana ntamuvyaye nzorera uwundi. Ego, hari abana bakeneye affection y'abavyeyi, hari abana bakeneye kubaho aneuvre vraiment. Ubwa mbere umugabo arabimbwira, ngaca ndabwira ati kamwe tuzatweretse Imana ko inaniwe idashoboye kuduha umwana. Mugabo après nanje bimaze kunzamo, ca ndamubwira ati je vraiment mvugo rero I'm ready, turashaka kubikora. Niho rero duca tangura kwiyumvira. Umugabo twari dufise bercere wanje ari mu Faransa, avuga ati reka tugire ni procedure muze muvuze mu Faransa bagire yo FVI, fécondation in vitro. Hama rero muri ivyo bibiri kwa doctor, kugenda hariya kwa doctor, kugenda hariya, ndavuga ati kamwe uyo mwana nidushaka kukumuzana duca tugenda. Na ya affection dushaka kumuha na yazoronka. Reka rero tubanze tuje muri ivyo, bireisisa bitareisisa dutegerezwa kubikora kuko twaramaze kuvyemera imbere y'Imana. Niko rero guca tugira tuko turabivugana hari muri Septembre muri 2021. Hama nari ngwaye vraiment, nari ntameze neza. Bukeye rero niho namenye ko nasamye. Umva twari twasohotse nyene gusangira ko aca tuko turapanga nyene. Wabimenye gute? Warumvise umfise mama reze canke waragiye kwipima? Oya, je nari merewe nabi nyene. Ubwo kubera nyene nagwaye imyaka myinshi, navuga ati vya bintu biragarutse. Muri byo kusenya canke ikiste yo bigarutse. Ko mu muganga yarambwiye ati yaragarutse ariko ni ntoya ntaco bitwaye. Kandi iyi ni yayindiza juste kubera ovulation, hama amareglage bica bigenda. Rero nkuma ntinya ati Mana nibe nini, ko yavuze ati ibana nje banini tuzokopera tuyikuremo. Ariko ndavuga ati Mana ntayindi mbuga itankeneye yo kunkura mu kijya kiye. Rero mari imisi ifise ama faiblesse, ndabwira mukuru wanje ko yana umuntu wanje wa hafi vraiment tuvugana utuntu twinshi. Ndamubwira nti je vraiment numva ndiko ndababara cyane mu nda,
kuri uru ruhande sinzi ikibazo mfise acambwira ngo wasanga nawe warasamye ndavuga ni jewe no mu mutwe wanje ivyo gusama n'ivyarimo kandi nari namaze kumva ko narasenga narabisengeye baradusengera nukuri harageze ahantu twe tutakibisengera abantu nibo bari bikoreye umutwaro wacu nibo umengo vyari biremereye cyane mugapana bose naho nyine urazi abantu ko bande barantuga ati twararusha na twebwe urumva hama mu nyuma ndamubwira ati je numva ntameze neza iyo lendi ndavyuka ndaja ku kazi turahura ahantu ndabwira ati ndinjira njane ku kazi ko yankorera Avengilage nawe yaratwaye umwana ino nyene kuri BMC ndambwira ati ndinjira njane turajana mugabo naho twajanye nari mfise amamaleze nyine numva nyine ntameze neza caca ndambwira ni rero ndakubwire witegure mu misi mike ndumva ko nzosubira kariya hanyuma bazova bambaga yakistebe kuri uko numva ndiko ndababara gose akaguma yitwengera mugabo ntabwira igituma ko aratwenga kandi abantu baba mama bamaze kuvyara hari igihe babibona ku muntu mugabo akumva ati abuno bimubwira friend no ndiko ndamubless kandi arindiriye igihe kinini reka turindire turabizohera abanza besure dushitse ku kazi yarandepoza ndakubije kuri ko mu minota 20 nari ndamusanze ku kazi we byaranse ko nkora ndasaba urusha ndataha turatahana muhira turafungura je biranga ko mfungura mfite ama faiblesse acahamagara umukobwa w'umugenzi wanje nabe Marene mugaba Maria Hozima yarapfuye ego hama yari umuganga acambwira ati ndagusavye tumutware umuntu kwa muganga turabe ko atari enceinte ngo none hari ico bitwaye ngo n'imyaka wapimye ngo nawe wosanga atari ivyo hari ico vyo kubwira ndambwira ndishamu murasu nirembeye mugira mu nkinisha nijemerewe nabi ahubwo nahise programme kuja ku muganga après midi andabiriye kiste kwitoba yabaye niniya nyene ndabemeza ibintu vyinshi munyuma rero barandemera gose ndaba oblige kwemera ndavuga ati kabemereka ndabumvire ngende turagenda rero kuri ivyo bitaro barapima agipima gusa uyo mukobwa carataruka koyo gufise inda ndambwira cewe nje ndafise ahubwo kisi iranyishe ngira ngende kwa muganga barabigeze bayikuremo jewe inda ngo none singiye sinabipima mukuru wanje aranga ko vyemera ati ndondere undi muganga agenda kundi mu docteur atwara bijya byose bikenewe apimye ambwira ati madame félicitations uri enceinte. Wow. Hewe ubwo rero acaraza nta n'ikintu kimwe yambwiye umukuru wanje yasiza muri ivyo biro vy'umukobwa azana ico gipapuro bavuze ko ari positive acarajya amararira. Yo. Twese turarira tubijuju tumva harabura ufata uwundi harabura nyene jewe mugabo urumva avyambereye ibintu biremereye kuri jewe vyarananiye no kwakira ndavuga ati mana kumbe iyi niyo surprise mu buzima warumbikiye. Sorry. Okay, na marira y'umunezero. Wow. Ndavuga ati mana nukuri naho naravyemera ijana kwijana ariko kamwe ndagushimiye ko ubikoze. Ubikoze numva nyene mfise indirimbo y'amashimwe gumiduga mvuga ati ngo nari narakumvise ariko buri ndakwiboneye. Hari gihe wumva intahe ko bandi bantu ukumva umengo ni kubera ari yozisha kandi ikibazo cawe n'ikintu gihuye n'ici wanje jewe kiri grave ma trompe ari bouche bahega uzi usanga ari utuntu dusanzwe bagira gute mugabo Imana ishaka gukora igitangaza ntiburahimenera kugira ngo ibikore. Ijambo ry'Imana rivuga ngo inzira zayo zirenga igihumbi kandi uko ibikora nta muntu n'umwe ashaka kubitahura. Umva rero aho twari hari dimanche tuvugana n'umugabo turafata decision tutireka tureke kwa doctor tubanze tugende mu Faransa kugirisha fecondation in vitro. Lendi rero ndaja kwa muganga. Urumva hari lo 12 lo 13 ndaja kwa muganga. Bacha basanga rero nasame. Ariko rero kugira donge confirmation ndavuga telefone umuganga wanje nihuriye kuko yatwa dufite ni programme ndaje ndagenda mugato banza guca kuraba umushinga nahe mukuru wanje no yabimubwiye jewe nari kijuju no kushika mu modoka baramfashe nariko ndajugumira umubiri wose bya bindi nashaka gusigurira nyine urumva nararengewe narabonye ubukuru bw'Imana ndavuga ati Imana wow kumbe nuko ukora rero urumva turagenda arabimubwira umushinga nahe wanje abimusiguriye mbo yashitse gusa mugwa ko arira aguma baza ngo hari wabaye kindi yapfuye ndamwereka gutya ngwinde uyu canke ndambwira jewe nawe acarajya amahasi atabura gusera umva byari ibintu by'umunezero byari ibintu novuga ko vyashitse yari surprise Imana yadukoreye
kuri famiye yacu kuko ntitwari tuvyiteze muri ico gihe kandi ntitwabona niyo vyozana na twumva umengo tugiye hariya niho hariho nyene solution urumva bijya byo muri gusama muri voie normale twumva umengo ni ivy'abandi basama trompe akomeye canke ibiki n'ibiki Imana nayo Imana ishavyikora ati mubanze mune ndabereke kwa Ego. ntimuze munaje mwibaza muri bari ababikoze voilà kubera Imana ijambo ry'Imana rivuga ngo icubahiro canje sinzogisangira n'undi muntu kandi uko nukuri Imana ntizosangira icubahiro n'undi muntu ngo vyirate bajya abaganga bo mu Faransa bari bo babikoze canke ngo naka ngo niwe yabikoze yararetse turiruka ugira ngo ntiyarishoboye kumuduha ku mwaka umwe canke ku myaka 2 imyaka 3 nkuko abandi bose bikunda mugara avuze ati ngomba niheshe icubahiro muri uyu muryango kugira ngo nejo wundi tuzomenya ati ni Imana yabikoze ndagenda kwa muganga umuganga wanje rero acavuga ati wasamye umva nawe yarumiwe avuga ati Imana usengera akomeye acaragira ecographe abwiye ngo nukuri kose wasamye basi cyangwa yari isomene zingahe yari 6 semaines 6 semaines uri enceinte utabizi ko nari narahamutse n'ibintu by'ingwara hari igihe narateba kuja mu mihango nkagira iki ariko nkuvume ngo nivyo vyagarutse mu mutwe gushiramo ko ndi enceinte vraiment ntivyarimo rero bica bigenda uko turashima Imana iyo journey yo gutwara inda yarakoroheye ko wari ufise mvuye wose ngo ufise ibibazo yari nk'abandi bose nta ngwara nta mamareze kubera ko ngira ngo ari ikintu nari nkeneye sinigeze numva ko mfise n'inda yego vraiment sinigeze numva ko mfise inda umengo ntiyari no kuri jewe nari nkomeye nta no kukuremera nta no kuvomisa nta no kugira irekwe gusa nyene narahindutse umubiri nyene ndahinduka ndavyimba nyene bimwe by'abagore bafise inda ariko ngo irekwe kudafungura nafungura ibintu byose niko ndamerera nafise amappétit Imana yavuze ati wewe ivyo wabayemo birakwiye vraiment hamwe no guhirekwe canke ndaguha yandi madouleur wava usanga uri uranatuka Imana canke usanga uri uragira widoga ibiki n'ibiki urumva vraiment nari nguwe neza kugeza igihe cyo kuja kwibaruka sinari nzi n'ivyo ngiyemwo kubera ko bangire césarienne urumva ngo abari ama grossesse nyene batarindira ko uvyara ku gisi ego umwana aravuka neza umwana aravuka umuhungu yitwa Mbonihankuye kwe nagenda kubaza n'ubundi mwamwise izina imeze gute yitwa Mbonihankuye Azahaye Haniseyene amazina asigura gute Mbonihankuye uvyumva ko ni Imana nyene yahadukuye twari tugeze ahantu nyene twumva ko niyo yonyine ifise solution muzamubonera habakuye hama Azahaye nayo ni Imana ifasha hama Hani gisigura umunezero wanje umunezero wanje amasene ndani nibyo batantine biyo bamwise gisigura mugisha mugisha ni mugisha kweli umunezero wanje wagize sinzi no kubaza ngo wagize umunezero meze gutko umuvyeyi wese yahejeje kuvyara agira umunezero utagira ukungana ko nimba ajya amarira aza samarira y'umubabana amarira yuko kumva vya vrai ndafise umwana twe rero urumva nyene uragira umunezero urenze mugabo wewe umwana warurindiriye pendant 9 ans 9 na 5 hafi imyaka 10 wagize impression iyihe niba twarize nk'isaha yose umuteruye nivyara vraiment sinarize navyo yari samedi burya je nagiye kurira neza numva ivyaba abantu nibo baza bakarira bagasenga hari abarira muri toilette bakumbagaye hasi abandi umuntu wese yari uko avyumva umuntu wese yinjira muri navyariye muri Polisebe hama umusiti ngaho ku muryango yavuze ngo ngo muri saa 5 ngo ninde yavyaye ngo havyaye nde ngo numugore w'umutegetsi habaye iki kubera haguma haza abantu benshi nyene kuraba ico gitangaza abagenzi ba nyene bari bagufise ku mutima bagusengeye basa umutwaro kuri mwebwe nyene umuntu wese yarira pa polisi ngesho yadugije umuntu wese kandi aje agashikarira nta muntu yamubuza twaramureka kugira ngo arire abisohore ko yarafise umunezero w'Imana yadukoreye rero jewe nagiye ko realiza Imana yakoze navye samedi
dimanche mw'ijoro niho naturitse mu masaha 9 z'ijoro ndarira nari kumwe na ganse wanje sorry reka kuyafata yareka zoke nari kumwe na ganse wanje na mama w'umugabo wanje mabukwe bumva nyene ndaturitse ndaritse baca baravyuka bose baravunduruka barambaza ati habaye iki muga kubera nyene cyari ibintu by'indani nabuze nigenda nabibasigurira nubwo ati numva ndiko ndarengerwa n'ivyo Imana yankoreye umva ico gihe abandi bose bararira ego nararira mugabo ko yariza à 100% icyo Imana yankoreye niyo dimanche mw'ijoro nabitahuye ya ndiko ndibwira ari Jenny wazagona amahindwe yose ndiko ndarira ndiko ndakaraba n'ubuntu wazagona badakaraba nkako minduwo iyo muravye ubunye iyo muravye ariko arakina ntagira ko agomagara mama mugabo bizongera arampamagara aravuga mama papa n'umuhungu ofete akura yakuze mu buryo bw'igitangaza ibintu vyo byose byaranyarutse arihuta cyane n'umwana nyine novuga ko ari umwana w'amasezerano Imana aramuvuze ko ibintu byinshi baramusengeye amasengesho atari make ya ego frame urumva rero arampamagara mama aravuga utujambo kumva nyine uraryohewe nk'umuvyeyi hari genda namuraba mw'ijoro bikanga ko sinzira papa niwe yamavuga ngo none wari he imyaka yose wari he ariko arakabaza mbwa tuba turyohewe nyene papa niwe wavuga ati papa iwe akunda kuvuga ati ngo biragoye gutahura kuri umwana si umwaka kubera nyene yarakuze n'ingoga Imana yaratugiriye ubuntu arakura n'ingoga bientôt agira kuri kizu Nivyo? You're pregnant? Yes. Eso es fácil en grandire. Ego. Yo, félicitations. Merci. Ya, Imana no kwikora ngo yuguriye nawe ugara. Yeah. Wow. It's amazing. Yeah. Imana bigira ibiguhere rimwe byose. Ego. Abantu barabizi, famille barabizi bose irakuze rero. Wow, ntiboneka. Kubera iyi mudu nambaye ndibaza. Ntiboneka bavyakiriye. Cette fois ci nkuru y'umwana wa kabiri bavyakiriye gute? Nizere ko nabo nyine bagize reaction je kugira. Ego vraiment bavuze ubwo bundi Imana yuguruye ibayuguruye. Wow. Ntivyatevye vraiment. Okay. Ndabuze amajambo waragiye kwa muganga bararaba ko iyo amatrompe yabaye débouché cette fois-ci canke bararaba gasanga nta kibazo na kimwe ufise ubu ego après kuvyara wanashima sinanasubiye no kwa muganga bijya bavuga ngo abandi ngo après 3 mois ngo uragenda muri contrôle kwera baba bakugire césarienne sinigeze ngenda nabona nasuye kubonana n'umujeneko wanje ahubwo nawe ngira yarumiwe subiye gusama inda ya kabiri niho nasuye kubonana n'umuganga yarabibonye ari umigo yego yarabibonye oya ahubwo we yaravuze ati Imana ishimwe okay uyu mwanya ashaka utubwire ndabuze ngenda bivuga utari intege abandi bantu bashobora kuba bako baraca mu bibazo nk'ivyo onye urumva ko nukuri nibaza ko okay Imana yawe c'est vrai ufise ukuntu wayibonye mbwa abantu bose bumva ko bamviriza intaye barafise nabo nyene ukuntu bayibonye no kuntu bayumvise ego uko ni ibintu menga ni ibintu bidatahuritse kuvyara umwana après 9 ans bagakubwiye ko bidakunda kora ko ari kibazo ufise ntuyivuje uciro umwana mu byo bw'igitangaza après umwana umva ko asamye umwaka na 5 mois bakora ibintu nkene vy'igitangaza ni nkaho Imana irikira gushumbusha ya myaka yose warize ya myaka yose wabayeho wihebuye wanabihevye byo kuvyara yegweka ko ndafise uruvyaro naguteguriye gwawe kandi babana bategaza kubaho cyabwira ikintu ubwiye abantu bariko baca mu bibazo ya murakoze cyane kandi merci beaucoup vraiment iyo niyo objectif yanje principal kuba ndi ngaha kugira sinje kwirata ko Imana yarinkoreye gukunda gose kurusha abandi ni juste ko nshaka gutera intege ni benshi bariko barabaho mu buzima nabayemo twabayemo mugabo ibanga twebwe ibanga twagendeye ko novuga nuko
twagiriye ubuntu bwo kuba d'abord turi mu Mana. Ico ni ikintu cadufashe caradufashije gose muri uru rugendo, tumva umengo ubuhungiro bwacu ni muriyo. Peu importe ivyo twaba turiko turacamo, peu importe ivyo dukeneye ariko turaronka, numva umengo ndi ngaha kugira ngo ntere intege. Hari ijambo nashaka gusoma riri muri 2 Corinthiens, itwirura mu marushwa yacu yose kugira ngo natwe tubone uko twirura imibabaro abari mu marushwa yose, tuyibiruza uko natwe twiruwe n'Imana. Urumva iri jambo niryo nashaka guhagararako mu gukomeza abandi bariko baraca muri ivyo bihe twaciyemwo, kubera ntushobora kubwira umuntu ikintu utakibayemwo, ntushobora kukimubwira neza. Muga kubera ko natwe ubwo buzima twabubayemwo, nico gituma numva umengo ndashaka gutera intege umuntu wese ariko araba muri ubwo buzima. Ndazi ko c'est vrai biragoye, biraruhisha, hari guta ivyizigiro, hari ukurira cane, hari kudeprima, hari ibintu vyinshi uhura navyo, hari amajoro menshi umuntu arara ariko ararira, ariko aravuga ati Mana mu mwana tugirira ibi. Ariko manje kukubwira muri kino gitondo, Imana yacu ni Imana najya sengesho wowe uvuga ati niryarindi idafise n'ubushobozi, Imana yumva kandi mu ijuru na pubere y'amasengesho ibaho. Isengesho ryose uzoduza imbere y'Imana umenye ko Imana iryumva kandi iryandika ahantu. Gusa ico Imana ikora mu gihe cayo. Ushobora kuba uri kurarira ukambara amagunira ukagira iki, mugabo igihe cayo kigeze umuntu wese arishurwa bivanye n'igihe ciwe. Rero mukomere, ndazi ko ari ibintu bigoye, mugume mu Mana, uyigira umugenzi kuko nasanze niyo yonyene buhungiro bwacu. Mu gihe abantu bazoba bariko baravuga amajambo menshi, societe ivuga, hari n'ishengero rigiye rivuga, nyene ukumva nyene urabaye destabilize, umva umengo uriko uramaramara mw'ibarabara. No, uvuga ati jewe ndafise Imana, kandi Imana yanje ni Imana yumva, ni Imana ikora mu gihe cayo. Kuko ibi namba ndiko ndabibabwira naje narabiciyemwo, hari igihe nahura n'abantu bakankomeza, ariko kubera ko narifise umubabaro, narifise kumva amajambo yabo ntagaciro afise, nta n'inguvu afise zo kongera ikomeza. Numva umengo abo bariko baravuga shaka kubera baronse. Ndagutahura nawe muri ivyo bihe, mugabo uko nyene naho bivuga uko uvuga mu mutima wanje ati Imana je ndakwizeye, ndakwizigiye, uri Imana ukora mu gihe cawe, kandi ni Imana itarenganya. Ngo nta wayikoreye yikoreye amaboko. Mu gihe uzobona biriko birakugora, ja mu cumba usenge, uririre Imana. Imana yonyene niyo ifise solution, kandi nukuri Imana ihemba neza cyane, ihemba neza vraiment, kandi itanga neza. Je mugabo numva ashaka gushima Imana yagukorera ivyo bitangaza vyose, kuko ni Imana ifise ubuntu kwera, ifise ukuntu ipanga ibintu vyayo batayikoreramo. Mugabo ashaka gushima gusa umuryango wawe, umuryango wawe n'umuryango w'umushinga ntaye wawe n'umushinga ntaye wawe bashoboye kukuba hafi. Kuko ndiko ndiyumvira iyo batakuba hafi wari kudeprime incuro 20 kurusha uko wadeprime ico gihe bari kuri kote yawe. N'intege n'abandi bashinga ntaye mufise abakenyezi batarashobora kuronka abana, mwumve ko soutien yanyu iri important gose kuri aba bakenyezi, kuko mwe mushaka kuba mwabaye ko mutaronka abana, mugabo uwo mukenyezi wapfa inshuro 2 kuba atararonka umwana. Kuko ni we society itaka amakosa, hari igihe usanga atari nawe agwaye mugasanga byose bimugwako. Rero mubashigikire, mubabe hafi, abagenzi mubandanye mubasengera, mubatera intege, hama yabivuze mubandanye gusenga no kwizera Imana, ko Imana arafise ukuntu igutevye akagukomesha, kabanza ugakoma ikagukaranga, hama après ukabone gukora ibintu by'ibitangaza. Alice, félicitations gose. Merci. Imana yawe nishimwe. Ego. Watubwira tugiye ko ari umuririmbyi yavanga ndamugore. Ndamugore uturirimbira akaririmbo kagufasha surtout iyo uryohewe canke iyo wumva ushaka kuvuga Imana mu mazina yayo yose. Ego, imbere ko ndirimba reka mbanze nshimira Imana d'abord ko yankoreye ico gitangaza, nkuko wabivuze washimiye umuryango wanje n'umushinga ntaye wanje. Nanje Imana numva nshaka kubashimira publiquement, bamenye ko umutima wanje ubanezererewe. Umugabo wanje vraiment nimuhezagire, yavyifashemo neza, n'umuntu wa mbere yankomeza, niyo yabonye ko nababaye yaragerageza kuzana utuntu kwera antwenze. Ego vraiment iya namavuga ko ari umukomedi, ko yarandyohera vraiment arantera inkuru. Ngo mbashimire n'umuryango wanje w'amaraso warambaye hafi gose,
bari bikoreye umutwaro wanje n'umuryango w'umugabo wanje bose vraiment ababersere banje baratubaye hafi n'ukuri nitwigeze tubona ko turi umugani wawe iyo batabikora gutyo nari no gusara nari gufata n'impuzu nkazishira ku mutwe ariko babikoze neza Imana ibahezagire shimire n'abagenzi bacu batubaye hafi harabaza muhira kundemesha tukararana tugasenga bagaheba ibikorwa byabo nshimire n'ishengero Life Center yaratubaye hafi niho natangiye gusengera imbere yo konja muri CLM dushimire n'ishengero rya CLM Shemeza Apotre Apollinaire n'umufasha wiwe n'amahene wanje kuri n'abandi benshi sishobora kubavuga mwese ngo ndabaheze ariko mwumve ko tubashimiye je n'umuryango wanje ko mwatubaye hafi mwadufashe mu mugongo muri ibyo bihe bitoroshe nukuri kugeza no kukanyuma n'ubu turacababona ya Imana ibahezagiye ibi bishure namwebwe izo bibakorere vyiza turaendelere kuturirimbira garimo byo kuririmba zarimo uragashaka kuri umuririmbyi kandi abizi kuririmba neza urabizi bimbwiye gutyo rero ncambura n'indirimbo ndirimba ariyo yose reka ndirimba indirimbo nanditse mbyaye ndashaka kuyisubira ariko iracari nyene muri jewe ivuga ngo amajambo ni make kugira ngo mvuge ivy'Imana yankoreye ariko ndasutse umutima wanje n'ikimazi c'ishimwe ndayishimira ku byo yankoreye reka ndirimbe mugabo n'ibyo babiye muzoca mwikura amajambo yanje ni make ngo mvugi byo wankoreye sutse umutima wuzuye amashimwe ku birenge byawe nico kimaze inzanye nico kimaze inzanye washize ishimwe mu mutima indirimbo yanje ni wewe yo nahindutse intahe mu runganwe rwanje ewe Yesu we ugira neza urakoze cyane uzoyisohora ryari mufasha tumuhimirize gusa niwabyara après tucisohora uzoyisohora ubwatsi turayisengera turayikorera Alice nshaka gushimira cyane kuba waje kudupartager histoire yawe ukuri nyene ukuntu nayumvise muri intro siko ndayumvise ubunye nukuri nanje nibaza kuri ndi mu bantu bakozwe ko subiye gukunda Imana kandi no kuyizera kurusha ko nayikunda biciye mu ntaye yiwawe rero merci cyane nibaza ko abandi bantu benshi bafashwe n'iyi ntaye yawe kandi izobafasha kubandanya ubuzima bwabo bizera Imana kubera ko dufise Imana itabesha kandi itananirwa ifise inkomezi nyinshi merci cyane atubwira tuze kukwibarutsa ego karibu cyane tuze kukwibaruza twikoreye tuze kuraba bebe babiri ego merci ego reka nanje ndabashimire ko mwatwizeye bisanzwe ndatinya amakamera ndatinya kuboneka cyane ariko numvise umengo niko nobikora numvise igihe tubivugana navuze ati wow ni bon Pamela turavugana arambwira ati nyene ama programme ntiyakunze mugabo ndashima Imana ko iki nico cari gihe kugira ngo nabandi bashobore gufashwa nkuko nanje Imana yantabaye ibatabare ko abivuze dufise Imana idata amasezerano ni Imana ishitsa ico yavuze cyose izogikora nambi Imana yagusezeraniye kuronka umwana uzomuronka ico yasezeraniye umuntu cyose iragikora rero urumva ndashima Imana namwe ko mwangiriye confiance kuza hano kugira ngo shobore gupartager ina yanje ishike kure ifashe benshi kuko ni ikintu
gikora ku mitima y'abantu gose kandi je nasanze burya ari benshi bariko baraba muri ivyo bihe ni benshi bariko baraba muri ivyo bihe uricara hasi ukiyumvira none nivyo dufungura nivyo tunywa nibiki ukabiyoberwa ariko igihe cyose Imana yameshaka kwihesha icubahiro rero merci cyane wakoze cyane reka nshimire abadukurikiranye nshimire cyane gose abaza gupartaja iyi nkuru ya Alice bayishira ku mastatut yabo bayiha abantu babo inbox ushobora gusanga ari umugenzi wari musha kibazo gusanga ntatuzi we canke ntadishene yacu muhe link ayirabe ishobora kumufasha canke ugasanga urukaca no mu kindi atari ikinye mugabo ubizi ko ari umushe ubizi ko yirirwa ararira bo twarararira muhe iyi nkuru ya Alice ashobora kumwongera inkomezi kumenya akamenya ukuntu avyitwaramwo no kurindira igihe ciwe kora ko igihe c'umuntu biri by'umuntu biratandukanye arafise igihe ciwe no kugira ngo bimufashe kuba patient canke patiente arandira ico gihe ciwe reka ndabashimire cyane ko mwaratwizeye namwe kudukurikirana ni mutaragira subscribe urayibona ko bikwiye kwigira nawe nakwiye kuyigira ifyonde ni ibintu bisanzwe gose kugira ngo ushobore kuzuraronka ama emission yacu nkaya nandi atandukanye bikoroheye par notification kuko ucuronka notification mu telefone yawe ko dusaka ikiganiro murakoze cyane naho utaha mu kindi kiganiro cejo kwa kabiri merci Siren Vibes TV